Muy buenas noches, ijoro amados ryiza amigos bakundwa y hermanos nshuti na bene en data Cristo, muri Kristo reunidos aquí mukoraniye ngaha y en diferentes países. vyongeye n'abariko barakurikiranira mu bihugu Que Dios bitandukanye les bendiga grandemente ese Imana yobahezagira cane gose y nos abra las kandi escrituras idukingurire ivyanditswe ndetse n'ubumenyi para comprender. kugira ngo Un dutahure saludo muy especial indamukanyo para zidasanzwe ku mukwizabutumwa Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermúdez Marine quien estuvo hablándonos wariko hace unos momentos, aratuvugisha haraciye akanya y también para todos vyongeye ministros, no ku bakozi b'Imana bose los países. mu bihugu vyose Leemos el capítulo dusome 17, mu gice cya cumi n'indwi umurongo wa 20 muri Luka mutagatifu haravuga hati abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira arabishura ati ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa kandi ntibazovuga bateye ngubu canke bati nguriya kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Ababwira abigishwa biwe ati hazoza iminsi muzokwifurizamwo kubona umunsi umwe musa w'umwana w'umuntu ntimuzowubona, kandi bazobabwira batehe nguriya canke batehe nguyu ntimuze mujeyo, kandi ntimubakurikire ko nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Ariko akwiye kuzobanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwankwa n'ab'iki gihe, kandi nk'uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjira muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabohonya bose. No mu misi ya Loti vyabaye bityo, bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'amazuku biratibuka bivuye mu ijuru birabahonya bose. Niko bizoba umunsi umwana w'umuntu azoserukirako. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu buhezagije ijambo ryayo, ikatwemerera kurisobanukirwa. Umunsi w'umwana w'umuntu n'ibikorwa azokora mu kuza kwiwe. Mushobora gufata ivyicaro vyanyu. Yesu atubwira yuko kuko kuzoba ari ukuza k'umwana w'umuntu, kukuza k'umwana w'umuntu bizomera nk'uko vyari biri mu minsi ya Loti, vyongeye nk'uko vyagenze vyongeye mu minsi ya Nowa. Muri ivyo bihe bibiri vyompi habaye ugusamburwa canke ukuherengetezwa kw'ihanga ryariko rirabaho mbere y'umwuzure, bamagwa n'amazi. Mu gihe ca Loti ugusamburwa kwa Sodomu na Gomora ndetse n'ibisagara vyari bihegereye vyakozwe n'umuriro, kandi nk'uko vyari bimeze muri iyo misi, uko niko bizogenda muri kino gihe c'iherezo. Ubomogwa hariya bikozwe n'amazi hariya mu gihe ca Nowa, ndetse no kubomogwa ko mu gihe ca Loti bikozwe n'umuriro, ivyo bishushanya ibintu vy'Imana bizomanukira ku kiremwa muntu kubwo ugusenywa canke uguherengetezwa ku bwami bwa Antikristo, ubwami bw'igikoko, ubwami bw'abanyamahanga. Hariya azoba ari intambuko y'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba.
pues en la interpretación dada muri bwa busobanuro bwatangwa muri daniyeli igice cya kabiri, muri cya gishushanyo cyabonywe n'umwami nuko kigasobanurwa n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli. Ugusenyurwa kwa cya gishushanyo byaje kubirengana, kuvuga ngo igihe cyari kishushanyijwe ubwami bw'abanyamahanga mu gihe cy'iherezo, mu ntambuko y'ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba, ariyo ntambuko ya nyuma y'ubwami bw'abanyamahanga. Intambuko ariyo ihwanye, ishushanya igikoko antikristo mu gihe cy'iherezo. nuko rero ukubomogwa kuzokugwa n'umuriro ruhonyanganda. Umuriro ruhonyanganda mu ntambara ya gatatu y'isi yose ariyo igiye kuba mu gihe cy'iherezo, mbere y'ukubomogwa cyangwa guherengetezwa, gusambugwa kwa Sodomu hamwe na Gomora. Imana yari yiyeretse Aburahamu, nuko mu nyuma abamarayika Gaburiyeli na Mikayeli bariyeretse hariya Loti, Sodomu na Gomora. ni ukuvuga ngo muri uko kwigaragaza kw'Imana gushushanya muri kino mu gihe cy'iherezo, ukwigaragaza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe n'ubukozi bwa Mose ndetse na Eliya mu gihe cy'iherezo. Ubukozi bwa Mose bwisubiyemwo muri Yesu, ndetse buzokwisura muri kino gihe cy'iherezo. Ubukozi bwa Eliya bwarisubiyemwo muri Elisa, nuko mu nyuma bwarisubiyemwo mu nshuro igira gatatu muri Yohana Umubatizi, nuko mu nyuma bwarisubiyemwo mu nshuro igira kane muri Reverend Branham, kandi buzokwisubiramo bundi bushasha muri kino gihe cy'iherezo mu nshuro yabwo ya gatanu, nk'imyera y'ibiri, abasigwa babiri mu byahishuriwe igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14, ariho haza iryo sezerano ubwo buvugishwa wo muri Zakariya igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 14. Mbega ni gute Imana izobikora? Biroroshe. Ntazoba ari Mose avadika, ahubwo azoba ari umuvugishwa ameze nka Mose. Ibyo nibyo byanditswe bivuga, umuvugishwa ameze nkanje, umwami Imana yacu izomuhagurutsa, aba ari we muzokumvira. Kandi isezerano ry'ukuza kwa Eliya namba ntazoba ari Eliya avadika, ahubwo azoba ari umuvugishwa ameze nka Eliya. Uko niko Abayahudi bamurindiriye. Kandi ni mu gihe cy'iherezo, ku munsi w'igihe cy'ubuye rigumye imfuruka, kubera yuko ukuza k'umwana w'umuntu imyaka 2000 irarenganye, byabereye mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Mu nyuma tuzobona yuko Imana yari igira duhaye akarorero muri Reverend Branham mu kwigaragaza k'umwana w'umuntu, kwigaragaza kwa Mpwemu Yera, kwa marayika w'isezerano, kwa Kristo muri Mpwemu Yera yihishije ndetse anihishuriye muri Reverend Branham, ariko arabwira ishengero ryiwe, kandi ariko arakora igikorwa giteguriza, igikorwa cyo guteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Habaye ukwigaragaza k'umwana w'umuntu
William muri Branham revera William él ya se Branham fue, ariko we yaramaze kwigira pero él dijo que ariko yaravuze habrá yuko otra hazoba manifestación ukundi kwigaragaza del Hijo del Hombre k'umwana w'umuntu para kugira ngo anunciar los atangaze juicios divinos. ibihano by'imana Por lo tanto, será nuko una rero manifestación del azoba ari Hijo del ukwigaragaza Hombre, k'umwana w'umuntu ya no en misericordia, atari ku bw'imbabazi sino ahubwo en juicio azoba divino azanywe para n'ibihano by'imana anunciar kugira ngo gutyo abitangaze atangaze umunsi wo kwihora del Dios w'imana yacu en donde se aho detuvo Cristo kristo yahagaze cuando leyó igihe ariko Isaías arasoma muri yesaya igice cya 61, 61 verso umurongo wa 2, mbere kugeza ku wa 2 leyendo we él se yarasomye detuvo nuko a la arahagarara mitad del ageze pasaje hagati mu cyanditswe de cyo muri yesaya Isaías 61 ya ngaho en el verso 2, ku murongo wa 2 y eso la lectura la tuvo en el capítulo 4 icyo cyanditswe kiri mu duka mutagatifu igice cya 4 ¿Por qué no continuó kubera leyendo kubera iki atabandanije asoma Jesucristo? yesu kristo Porque ni él kubera yuko iba a decir hoy se ha cumplido esta yaragiye kuvuga escritura ati uyu munsi iki y la cyanditswe proclama o predicación del día kirashikijwe del alcance del Dios rero nuestro. gutangaza umunsi wo kwihora w'imana yacu La estaba namba llevando a cabo él we ntiyariko arabikora en su primera mu kuze kuwe kwa mbere Él estaba we proclamando yeriko el año de la atangaza voluntad umwaka del Señor. wo kwemererwamwo Por lo tanto, n'umwami nuko rero hasta allí kugeza ngaho él we tenía que we leer niho yategerezwa gusoma la parte de igice cyo gutangaza para proclamar el día de igice cyo gutangaza umwaka wo kwihora w'imana yacu tenían que transcurrir byategerezwa alrededor de esos kumara 100 años imyaka 2,000 para continuar guhera imyaka 2,000 kugira ngo la lectura abandanye icyanditswe icyo cyanditswe cyo muri yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere ukabandanya ya tuvimos una manifestación del Hijo del twamaze Hombre, kugira kwigaragaza k'umwana w'umuntu muri revera William Branham porque la kubera yuko manifestación ukwigaragaza del Hijo del k'umwana Hombre w'umuntu es la ni manifestación ukwigaragaza de Cristo kwa Espíritu kristo muri Santo mwe mu yera a través de biciye carne mu humana mubiri w'umuntu en un hombre, mu mugabo en un profeta, umuvugishwa porque no agrada del Señor kubera yuko uhoraho que umwami revele sus secretos namba ntazigera akora ikintu na a sus kimwe siervos, atibiye akabanga abasabyi sus biwe profetas. abavugishwa nawe Oseas, amose capítulo 3, igice cya verso 7. 3 umurongo w'indwi Y es por medio kandi de ntibiciye profetas mu muvugishwa que viene la aho palabra niho ijambo para el pueblo. riza Viene el ku profeta bantu primero y a través ubwa mbere riza ku del muvugishwa profeta, luego el nuko Espíritu mu Santo nyuma habla mpemu yera ararivuga al pueblo. akaribwira abantu Por eso es que Dios kubw'iyo le mpamvu dice a imana yarabwiye Ezequiel, ezekiyeli hijo del ati hombre, mwana w'umuntu porque kubera yuko a él venía muri we la palabra de Dios niho ijambo ry'imana ryaturuka ryava y a través de kandi él biciye muri we se manifestaba aho Dios niho en el imana Espíritu yigaragariza Santo, muri mwe mu yera trayendo la palabra ariko arazana al pueblo. ijambo arizanira abantu Jesucristo yesu habló kristo de la venida yaravuze del Hijo ku del kuza Hombre k'umwana w'umuntu en el campo profético mu buryo bw'ubuvugishwa y fue el tema kandi más importante cyabaye ikigwa cy'ingirakamaro cyane de la predicación cyo kuvuga ubutumwa de Jesús kuvuga ubutumwa para el día postrero. kwa yesu ku bijyanye no ku munsi w'iherezo El reverendo William revera William Branham Branham aratubwira en una cita aquí
aratubwira umurongo hano del libro de wo mu Citas, gitabo cy'imirongo, la cual corresponde aricyo gitabo aribyo bihwanye n'ubutumwa, obra bwitwa ngo igikorwa expresada Kugwa. página 44, ni ukwizera kugaragajwe. urupapuro rwa 44 mu kiesipanyol predicado en bwavuzwe tariki 26 del mes de z'ukwezi noviembre kw'icumi de na rimwe mu 1975, gihumbi el mes anterior a su igihumbi partida. kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na gatanu, Y dice el hijo del hombre, ukwezi mbere yo kugenda aravuga ngo umwana w'umuntu, urupapuro rw'ijana na mirongo itandatu na kane rwa kino gitabo cyumatanijwe, igitabo cy'imirongo, párrafo kuri paragarafe ya 14:35 haravuga hati umwana w'umuntu se revelado azokwishura mu mubiri w'inyama. mwebwe bantu bo mu ishengero, exactamente neza na como neza fue nk'uko byagenze antes de los días mbere de Sodoma. y'iminsi ya Sodomu, umugwi warahamagawe Estaban creyendo en la promesa. warahamagawe En la gusohoka, página 165 desde abari bizeye isezerano ku rupapuro rwo mu 165 mu gitabo cy'imirongo, mu butumwa bwa Reverend William Branham ku rupapuro rw'165 que recoge paragarafe ya 14:71 estas palabras ano majambo que son sacadas ariyo yakuwe del mensaje mu butumwa bwitwa ngo tratado de kugerageza gukorera Imana igikorwa, urupapuro rwa 33 del 27 no ku rupapuro rwa 27 de noviembre de urupapuro rwa 33 bavuze itariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na gatanu. ni ukuvuga ngo uwundi munsi w'igikorane cyabaye nyuma, haravuga ngo uwo ntiyabaye Eliya, yabaye mwe mu w'Imana muri Eliya gusa yabaye umuntu. rero twagize ba Eliya, ni imyitwikiro ya ba Eliya n'imitamana ya ba Eliya hamwe n'aba bose ba Eliya, ariko Eliya wo kuri uyu munsi ni umwami Yesu Kristo. we araje nk'uko biri muri Matayo mutagatifu igice cya 17. Luka mutagatifu igice cya 17 umurongo wa 30 haravuga yuko umwana w'umuntu agiye kwihishurira hagati mu bantu biwe, namba si umuntu ni Imana, ariko izoza mu muvugishwa. namba ntigeze aba bavugishwa babiri bakomakomeye mu isi mu gihe kimwe. murabe ingene ibanga ryoroshye ry'umwana w'umuntu. ikigwa cyo kuwimanuza ni umunsi w'umwana w'umuntu n'ibikorwa azokora ukuza kwiwe. twamaze kubona umubiri w'ibanga wa Kristo mu ishengero ryiwe ku munsi w'umwana w'umuntu mu gihe kari igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. kandi turavye ibijanye n'ibihe, duharuye ibijanye n'ibihe, umunsi w'umwana w'umuntu ni ikinyagihumbi c'indwi kuva kuri Adamu kugeza ubu, arico kizogira ukwigaragaza kwiwe kwa nyuma hagati mu ishengero ryiwe. kandi Isirayeli yanka ry'Abaheburayo bazabona uko kwigaragaza, bavuge bati atuyu niwe twebwe twari turindiriye. byoroshye cyane nk'uko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rifise amasezerano akomakomeye cyane y'ubwiza
ahwanye na kino gihe cy'iherezo kugira ngo gutyo baronke kwizera kubahesha guhindurwa no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi iryo ni ijwi rya Kristo marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru, yivuga nk'uko intare yivuga, imituragaro yumvikanisha amajwi yayo, ariyo azoduha ukwizera uguhishurirwa kubwo uguhindurwa kwacu, ukwizera ko kuzamugwa. Mbega niki kiri muri uko guhishurirwa? Ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ryo kuza ku mwami ku ishengero ryiwe, ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azi ishengero ryiwe, aribyo byatumye haba agacerere mu ijuru. Byahishura igice cy'umunani umurongo wa mbere, igihe icyo kimatanijwe cyugurugurirwa mu ijuru. Kubera iki? Kubera yuko namba ntihari hakwiye yuko abantu bamenya iryo banga kugeza icyo gihe iryo banga ryuguruwe, kugira ngo namba ntihashobore kuba abigana ntibigane. Kubera yuko mu minsi yo kuza k'umwana w'umuntu imyaka 2000 irarenganye, harabayeho abigana nka Tewuda hamwe na Yuda, aribo baje imbere ya Yesu. Yesu yaravuze kuri abo biganyi baje imbere yiwe yuko barabasuma arabambuzi. Abiganyi bose bo babatijwe muri ubwo buryo. Ikirenze abigana ibyo mu buryo bwo mu mpwemu, kandi namba ntibazogira kazoza keza. Abiganyi bafise ikibanza cyabo aho bazoja ku iherezo ry'inzira. Nuko rero ntabwo ari byiza kuri bo, kandi nabo nyene ubwabo ntibo kwifuza iherezo ryabo. Buri gihe turifuza itanguriro ibikwiye bivuye ku Mana, nubwo tugira gukwegererwa gukongezwa iby'isi ikunda, ibyamamare, abaririmbyi, ndetse n'ibyo bintu byose. Turifuza icy'ukuri, icyo Imana yasezeranye kuduha muri kino gihe cy'iherezo, kandi uko ni ukwigaragaza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, ariko kuzoduha ukwizera kuduhesha guhindurwa no kugendana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ibyo iyobokamana ry'abakristo rizi nko kuzamurwa kw'ishengero, ukunyakugwa kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Turi ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga ngo ikinyagihumbi kindi kuva kuri Adamu kugeza ubu, kandi byongeye turi ku munsi w'igihe cy'ibirigumya imfuruka. Nuko rero iyo minsi yompi ni iminsi yo kwigaragaza k'umwana w'umuntu, kugira ngo gutyo turonke ukwizera kuduhesha guhindurwa no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ku byo twamaze kumva, turafise intangamarara ku kigwa cyo kuwimanuza mu nyigisho za Bibiliya zo kuwimanuza. Nuko rero Imana ibahezagira mwebwe mwese, ibarinde kandi dukingurire ubumenyi ndetse n'ibyanditswe kugira ngo dutahure bino banga ry'umunsi w'umwana w'umuntu n'ibikorwa azokora mu kuza kwiwe. Tuzoraba kuwimanuza, igikorwa cyasezeranywe
ko azokora kuko izokorwa n'umwana w'umuntu mu kuza kwiwe. Ya les dije una de ellas Nababwiye que es darnos la fe. kimwe muri ivyo ko ari kuzoronka ukwizera no guhishurirwa kugira ngo duhindurwe tuje mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi tuje na Kristo mu birori vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Eso le va a ser abierto al nuko cuerpo místico de Cristo en el día ariko postrero. hazokugururirwa umubiri w'ibanga wa Kristo ku munsi w'iherezo, ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi. Y cuando kandi conozcamos el misterio nitwamara del kumenya Dios, ibanga ry'ukuza k'umwana estaremos w'umuntu conociendo el misterio tuzoba tumenya iki? del Ibanga séptimo sello ry'ikimatanijwe c'indwi. y recibiendo la fe para ser tuzoronka conformados ukwizera con duheje guhindurwa no Cristo kujyana na en Kristo mu la de las birori bodas. by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ese Imana yobahezagira kandi ikabarinda kandi ibaherekeze iminsi yose y'ubuzima bwanyu ndetse na jewe vyongeye. Ni vyiza ese Imana yobahezagira kandi ikabarinda. Musenge cyane igikorane cyo kuw'Imana En la cual arico estaremos tuzoba tocando turiko el tema turakora ku cigwa c'uyu munsi twakoze ko nk'intangamarara a la escuela bíblica intangamarara ku nyigisho za Bibiliya del zo próximo kuwimanuza. Mubandanye mugira ijoro ry'imigisha ryuzuye, ijoro ry'umunezero ryuzuye imigisha ya Kristo. Mareka w'isezerano, ijoro ryiza.